Abigisha ni bamwe mu bakozi ba Reta bariko baraheba akazi ku bwinshi. Uyu munsi abaharurwa mu majana nibo bamaze kumenyekana ko bagataye. Ubuzima bwazimvye ndetse n'agashiruka buteye katiyongera niyo mbarutso y'iryo genda ryabo. None uwo murindi uzohagarikwa niki? Ni zihe ngorane nyamukuru zica ziheza zigashikira abanyeshuri? Ubushikiranganji hari ico butegekanya gukora? Karibu tubirabire hamwe. N'imiburiburi abigisha 138 nibo bari bamaze kugenda gushika muri ruheshi 2025 mu ntara y'indero ya kera ya Ngozi. 69 nabo bari abo muri komine Kayanza busa. Mu ntara yose ya Burunga nayo gushika muri Kigarama uyu mwaka abarenga majana 3 nibo bari bamaze kumenyekana ko batakiri ku kazi. Nka bose abo barimu batakazi baja mu bihugu nka Malawi, Zambia, hari n'umuco w'abaja mu Barabu mu gisagara ca Dubai. Ariko hari n'abandi bahamagawe kuja gukora mu mazone mashasha n'amakomine. Ho muri komine Kayanza zohabanayo Jean Paul ajeje igisata c'indero muri iyo komine avuga ko abo bigisha baheba akazi baza gusongera isibe kuko komine yari isanzwe ifise igihengeri c'abigisha. Ndikumana Elias we arongoye intara y'indero ya Burunga avuga ko abigisha baheba akazi muri iyo ntara babitumwa n'imvo zitandukanye. Aha amenyesha ko nk'abigisha 69 batanguye akaruhuko k'izabukuru. Hari ngo n'abagasituye bagiye guca amafaranga hanze y'igihugu. Ndikumana atomora mbere ko hari n'abayobozi basigiye batakazi. Atanga akarorero ku muyobozi yasabye uruhusha ngo hari ivyo agiye kurondera Bujumbura, mu nyuma aza kumutelefona amubwira ko ageze mu gisagara ca Dubai. Mw'ihuriro ry'amasendika y'abigisha Kosesona barateye umutima uhagaze n'iryo genda ry'abigisha. Emmanuel Mashandari icegera cy'urongoye iryo huriro ngo uwo murindi w'igenda uza gusongera isibe kuko igisata c'abigisha cyari gisanzwe kibuze abakozi. Yamara ngo nta kundi bari bubigire kuko ubuzima bwazimvye. Antoine Manuma arongoye urunani rw'amasendika yo mu gisata cyo bwigisha FENASEB yabwiye ikinyamakuru iwacu ko umwigisha yamaze kaminuza gushika ubu ahembwa amafaranga 400,000. Ngo kuba mu gisagara ayo mafaranga usanga arayo kuriha inzu abamwe gusa. Bamaze kugenda Manuma avuga ko biheza bigahungabanya imirimo ya misi yose ku mashuri kuko bigorana cyane kubasubirira. Uyu arongoye FENASEB amwesha ko naho bishika bakabasubiriza bigorana kuronka ufise ubumenyi nk'ubwugiye kuko usanga hazanwa bashasha bagitangura akazi ubumenyi bukagabanuka mu banyeshuri. Kubwiwe ngo biragoye rero kuzoshikira ya mbono kazoze y'u Burundi abanyeshuri batariko bararonka ubumenyi bakanobera. Mu ntango z'uno mwaka w'ishuri wa 2025 shuri wa 2026 abigisha 2,000 nibo bari bategekanije guhabwa akazi. Yamara muri FENASEB bagereranya ko igisata c'indero cari gikeneye n'imiburiburi abarenga 10,000. Yamara uworongoye indero mu ntara ya Burunga muri uku kwezi kwa Kigarama yabwiye abamenyesha amakuru ko hari ibikorwa by'ibanze bica bikorwa kugira ivyigwa ntibihungabane ko kuronsa akazi abakutsa kivi baheza bagahembwa n'abavyeyi. Yavuze ko hari n'umugambi munini w'ubushikiranganji bw'indero ugamije kuzosubiriza abigisha bose batakiri ku kazi. Aho muherereye haribonekeza ubukene bw'abigisha.